bakiriwe nabe uko bamwe bamwe nabo bagendana ubumuga mugabo barabyibuka ka kera. Abahumure murabona yuko barimo bahumuriza igihugu. Nyine murabona yuko umwanzi ahirahiriye yuko atobatika n'umukara. Nk'uko muza kubibona harimwo abagize ingorane ku rugamba n'abandi kandi bagiye kurangiza urugamba. Abo muza kubona amaguru adapanze neza mu rugamba nabwo nyine babirizwa kubacamo. Nakomera amajwi menshi cyane mu mbuga mu bwite, nakomera amajwi menshi cyane abo bahumure n'abariya bahumure bari mu mbuga mu bw'iteka, nakomera amajwi menshi cyane bene wabo. Nabwira yuko aba bose baje kwidefire ari abo mu ntara nziza ya Gitega. Aba bose no mu ntara nziza ya Gitega urabona yuko ibirori basitabye ari benshi. Amajwi menshi cyane ku bahumure bacu. Ndabona yuko n'umwambaro w'abahumure bamaze kugorora. Ntawe muzi n'intara ndazi ko bashyikiriwe.
nabyo turiyungunganya kurengera ko umwambaro udushikira turaba turiyungunganya uko turi. umwambaro ari berabuze umwambaro ariko n'abandi bavuze bateka bava gukora mu buhoranwa kugira ko tuyoba mu mwambaro urabona ko bigoze cyane umunsi mukuru w'intwari ko bagerageje kwitabira mu rubanza. umunyamabanga w'umugambwe mu ntara nziza ya Gitega abaregera hano kugira ngo abigirize ijambo ryo kuri kaze abantu. umunyamabanga w'umugambwe mu ntara ya Gitega ashike hano ahe ikaze abantu.